bantu b'Imana, ikidutandukanya n'abatarakizwa ni uko twebwe twarahisemo guheba ibyo twahebye. Ndafise liberté yo kugira ivyo mpeba nkuko mfise liberté yo kugira ivyo nkora. Niwoza kunkritika kubera hari ivyo nahevye igihe nabihebeshejwe n'ukubu w'Imana, kuko kubu w'Imana ni processus. Bibiriva ngo mugendere mukuri mwamenye. Iyo nahuye gishasha nkumva ko Imana ije gukora ku bintu ntenako, ndavuga nti Imana ebanda ego mpakanya ariko ngomba kubirekura. Kubera iki? Kuko jewe je suis devenu ton esclave. Tu m'as libéré pour t'appartenir. Ariko tu ne m'as pas libéré pour que je reste au milieu et que je m'appartienne à moi-même. Jewe narapfuye kuvyanje, ubu ndiho kuvy'Imana. Yapfuye urupfu rwanje ku musaraba kugira ngo je nawe tubeho ubuzima bwiwe. Igihe twamwakira on a adhéré à ce principe. Abari libre, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuveya ukaraba mu buzima bwawe yuko atakintu kiko kira kudrivinga, kiko kira gukontrola, kigutwara iyo gishaka, kuko nta droit gifise gutwara iyo gishaka kiretse ari mpwe muyari karagutwara. Niwe wenyene wegukiye, yadutabaye ibara, yadutabaye kugwa mu maboko y'Imana, yadutabaye gutandukana n'Imana ibihe bidashira, yadutabaye igihano cari kutugwako kugira ngo tumaze kuba bidegemvya tubabiwe